yazo mu ntumbero yo gukurikiza itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi ryo kwigenekerezo rya 17 Nyakanga 2019. Ibanki ya Republika y'u Burundi iribukije ibi bikurikira: amafaranga yemewe gukoreshwa mu gihugu c'u Burundi ni amafaranga y'amarundi. Kuri iyo mvu ibidandazwa vyose ku gataka k'igihugu c'u Burundi bitegerezwa kurihwa mu mafaranga y'amarundi. Ingenzi mvamakungu zipfuza kurangura ibidandazwa mu Burundi zitegerezwa kuvunjishiriza amafaranga mvamakungu yabo mu mashirahamwe abifitiye uburenganzira yahawe ni Banki ya Republika y'u Burundi, no kuvuga amabanki hamwe n'amashirahamwe yemerewe kuvunja amafaranga mvamakungu arizo bureau de change. Mu gusohokana ibidandazwa hanze y'igihugu, ingenzi mvamakungu zitegerezwa kwerekana ku bisata bijejwe gucungera ibidandazwa vyinjira n'ibisohoka hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe z'igihugu urupapuro rwemeza ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu mafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa. Ivyo bisata vyo ku mbibe bitegerezwa gushira ikimangu arico kidodo kuri izo mpapuro zemeza ivunjwa imbere y'ukureka ko ibidandazwa birenga imbibe. Mu gihe izo ngenzi zitoba zifise urwo rupapuro rwemeza ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu mafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa, zitegerezwa kwerekana ku bisata bijejwe gucungera ibidandazwa vyinjira n'ibisohoka hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe y'igihugu iyo zakuye amafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa. Ingenzi ziva canke ziza mu gihugu c'u Burundi zitegerezwa kumenyekanisha amafaranga zitwaje mu gihe ayo mafaranga arenga ibihumbi amajana 200 vy'amarundi mu noti, igihumbi mu biceri canke ibihumbi 10 vy'amafaranga y'abanyamerika canke ayangana nayo mu yandi mafaranga mvamakungu. Bigiriye Bujumbura kuwa 26 Munyonyo 2019 n'umuyobozi w'ibanki ya Republika y'u Burundi.